Iritiro imwe y'ayo mavuta ishobora kugwa amadolari 100. Ni twebwe ba mbere ku isi tudandaza ikibonabona amahera make. Gusa bivanye n'ingene ubuzima twebwe abantu twibereyeho, aya mavuta aragugwa cyane gose. Abantu bari hanze urashobora kubona umuntu aje akagurira 11 kw'ibihumbi 150. Barayatumanana ugiye hari uzonzanira ikibonabona. Kwera hari iwabo arazimvye. Ibi ni biro bidashika hafi 120 gusa. Ibiro 120. Ibiro 120. Tuba twakuyemo no mavuta. Ariko ngaha tudandaje mumbabarire ntibave bibaza ngo ne gukavya. Nabo urabona tugiye turapakiramwo aka mililitiro 65 mwibido zibiri. Aharimo nk'inyungu y'imiliyoni hafi 10. Wow. Kwaka kantu gusa. Amavuta meza nko nabivuze uyanyoye mu kugira lavema. Ubucafu bwose, uburozi bwose, imyanda yose, ibinure bidakenewe, bijya bida binini cyane cyane ku badamu, urumva umuti n'aya mavuta. Aya mavuta barayakoresha muri bote mu byo kwisiga ko ibyo twita cosmetique. Sivyo? Aya mavuta arakogwamo marangi. Aho muhoromba ngo irange ry'amavuta. Aya mavuta arakogwamo vernis, sinzi ko ari ubwoko bw'irangi. Aya mavuta barayakoresha muri pharmacie, sivyo? Aya mavuta barayakoramwo ibyo twita ama lubrifiant. Aya mavuta y'imituka. Ikindi rero naco aya mavuta harimo bariko barayakoramo igitoro. Ico twita biocarburant. Take shit, I got no love for the fakeness. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. Wiriwe cyangwa muramutse bivanye naho muherereye dawe kuri mikro ni jewe nyene Juste Gale Academy for Morisa ke Black Machine Black ndabura ko nagukuye ngaha ndagutwara handi ndakubira kuno munsi nje gukora iki gitegwa njabuka bazi abarundi bamwe batari bazi igitegwa kimaze imyaka ibihumbi 6 bantu b'Imana umuzungu yaje akizanye igitegwa njabuka mazi mwebwe ntimwabimenya muca mugumana icyayi mugumana ikawa kumbe hari igitegwa citwa kibonobono kwa kuri ahandi iritiro rimwe rigugwa amafaranga menshi cyane kwa kuri ahandi tuje kuraba nyene imbono nyene iciyumviro wa societe yitwa Kibonobono Oil bega bimeze gute vyifashe gute gumana na Jesse Dahindura nitwa Juste Gale nakubwiye ko mwiri terambere turiruka tujana twese kugira amashaboneke nuko amaboko abiri bayamaze gukorana n'abarundi bavuze ngo dukorana tugomba dukubita umusuma gusa ariko hari abantu barenga igihumbi bagiye hamwe barakora ikintu gikomeye gumana natwe kwa kuri ahandi ndakubwira ko ndi kumwe na nyene imbono watanguje rino shira hamwe mbega ikibonobono niki bafise intumbero iyahe bagomba gushika kuki baravye aho bifuza gutezanya imbere uko bangana muri societe cyangwa imigambi bafise babona bashitse kuyangira iryahe ariko vyogeye twaza nuganira ku ntambamyi bahura navyo kuva kuri ahandi ndabura ko turi kumwe na Tuyisabe David niwe mutumire uno munsi ndabura gusanya ko wa David Ego murakoze bwana Juste Gale ndagushimiye cyane biteko no munsi mwaduteye ndashimiye abariko baradukurikirana bose muri rusangi hanyuma ndashimira kandi abarundi batari bake bamaze kumva akamo twebwe bene wabo tubatera iyo turiko turabahamagarira imigambi yo kwiteza imbere twabubwira ati nimuze mushigikire hano bakabikora nka jenga ndashimira abatari bake bamaze kunshigikira nshimira kandi nabagiye kunshigikira jewe nitwa David Tuyisabe ni jewe vy'ukuri nguko mwabivuze nyene imbono uyu mugambi witiriwe Kibonobono Oil umugambi wahavuye ufatwa canke uri kufatwa nk'umugambi w'abarundi bose uwo mugambi uwo murundi wese yifuza ko igihugu ciwe abona aho kivuye naho kigeze ku bw'iterambere uwo murundi wese yonezererwa no kubona bene wabo bariko baronka akazi uwo murundi wese yifuza kubona ko umurundi mwene wabo yoronka amafaranga mu mufuko atarayo yivye ariko bivuye mu vyo yakoze niwe tuko turahamagara ngaha kandi niwe dushimira ni nawe mwene uno mugambi
rero turi hano kugira ngo tubayagire ibyiza by'ikibonobono ku byo mutubaza tubimenyesha abatabizi hanyuma abamaze kudushikira barushirize kubyumva abandi nabo baze tubandanye twifatanya mu kwiteza imbere no guteza imbere igihugu cyacu. So tugaruka gatoya tuyisabe David ninde? Tuyisabe David ndi Umurundi navukiye ngaha nyene mu Burundi neza na neza ni mu ntara ya Rumonge uno munsi ni muri komine Bugarama hitwa ku Magara niho navukiye hanyuma naciye nza hano kwiga universite kaminuza y'u Burundi hanyuma kuri kaminuza y'u Burundi maze rero kuvayo naciye nja kwirondeza kwirondeza canja gukora isabune isabune zisanzwe twita gifuranguwo zimwe tumesheje ego hari zimwe zozi ivyombo ego hari ma 2019 hanyuma rero yahajya narakoze biragenda neza ariko hageze muri 2020 haci haza corona ije ariko ntubace bakora agasabune gatoya kagugwa 150 agasabune rero karahombeje abatari bake bari basanzwe bakorera muri iyo domaine y'amasabune njogere nanje naciye n'ugara 2020 uburaho ndahombe ngabo dukoresha nakoresha tumwe ndaturya utundi ndatubika muri 2020 rero 2022 niho nasubiye kuvuga ati n'ubundi ubuzima ntacyo mbona ndiko ndakora reka mbandanye wa mugambi ko corona yaheze canja gukora ariko cansanga byaraduze cyane amavuta yaraduze bavuga ngo $1 ngo riduze ngo navyo bica biduga hanyuma rero kibwira cyose imitahe mito je nakora momba muri uko rero gukora momba niho havuye kwiyumvira ntangura kwimvira ati none mpevye gukora amasabuni ikindi nzoca nkora n'ikiki ngabonja nimvira cyane ku ishure batwigishije yuko amavuta ikigazi kora amavuta dukoresha amasabune tuba twayakuye mu kigazi mu imise nayiva ku kigazi kuko navuga no batwigishije ko ikigazi kibantu hashusha mu bihugu byo hanze je nta gihugu ndasohoka batubwiye ko hakanye none ahakanye bo bakoresha iki kivuro cavuye aho reka jere ngo mandondere ikindi kintu tugashobora gukuramo amavuta jewe nzokirime ico kintu ndakigwize kugira ngo umugambi wanje gukora isabune nzobandanye musanzwe naciye nora telefone ndinjira kuri internet ndagerageza kurondera narabonye ibintu byinshi biva mu mavuta mugabo ivyatsi ivyema sesame amavoka hajya harava mu mavuta n'ibindi mu ngurube hajya harava mu mavuta ndavuga oya ibi iyo bari quantité no sinoshobora kuja guhangana n'abakora isabune rero niho nacangwa kuri ico kintu cy'ikibonobono ntabwo nari ndakizi ariko kubera nakibonye mu Gifaransa citwa Chrisin maze ukibona mugabo nari nafise umugenzi wanje ico gihe hajya umuntu nari nafise umugenzi witwa Belize we yari yize muri Maroc imyaka myinshi akaba yavuga Igifaransa cyinshi kandi kiryoshe ndamubwira Belize uravuga Igifaransa cyinshi Chrisin ni iki ngo Chrisin ngo wira de Chrisin ngo ayo n'amavuta azimvye cyane hariya mu alimentation mu Maroc ngo bayakoresha mu gukuza imishatsi ngo ndo kwisiga vuze urayaza uzayo ndayaza uze sawa camera rero ngaho nca ndamufata Belize mvuga Beli ndagusavye rero ko abaye muri Maroc imyaka myinshi undonderere bari abantu aba Marocain kugira ngo ndababaze numve ingena ayo mavuta bayaronka Belize by'ukuri yaramfashije turabaza abantu muri Maroc mugabo baratwima makuru bambwira ngo batubwiye ngo nabo nyene bayaronka ngo bayazaniwe ngo nabandi bantu ngo ntibazi ngene bayakora ariko ncampera ngaho nyene ninjira kuri YouTube uravye kuri internet biruzuye ugiye kuri YouTube biruzuye ntangura ko nama video yo mu Gifaransa mu Congereza ntangura kubona rero nabaje bashirako amanimero ndabona abakamerune mu Cameroun umwe ariko agira video turavugana ndabona mu Nigeria we yarashize ko na nimero turavugana acanyaka 15,015 vy'amanayira njo gihaye mahera ntayo nari mfise ayo ngo yaraye kugira agufashe kugira amakuru ibijanye n'ikibonobono ko yariko aragipibriya avuga ko ari gitegwa cyo gitangaza
gishobora gukura umuntu hasi akubaka n'ama etage. Rero ahamagarira abanyafrika ngo ni murime kino gitegwa hanyuma ngo ushaka ingere kirimwa andondere kacashira ko nimero. Kwizo nimero rero umubwiye yacakubira ati bwira ndagwa amakuru manzu mpamahera. Muri Cameroon banyatse $90 ntayo nari mfise. Hanyuma muri Madagascar twaravuganye mbwa nta makuru menshi bampaye. Muri Comore twaciye duhura n'umuntu ava muri Madagascar bagiye kwigisha muri Comore ibijanye n'ingene borima kino gitego. Ntangura kubona imigwi muri Nigeria hari umugwi munini w'abarimye b'ikibonobono. Muri Kenya hari umugwi munini w'abarimye b'ikibonobono amashira hamwe. Muri Uganda hari umugwi munini w'abarimye b'ikibonobono. Hariya muri Madagascar hose ntangura kubona aho bakirima ndarondera amakuru. Bon, rero maze kubona yuko ari ibintu by'akamaro je nahavuye mvuga ati bon iki kintu tifoke mbandanya amarecherche yacu ndaraba amavuta avamwo ndaraba ico babivuga ko hanyuma ndibuka yuko muri umwaka nyene 2022 naba mu Carama nja kuba mu Kanyosha no musi niho mba ndiko ndagenda rero mu Kanyosha hepfo hariya ahantu hatwabona amazi hari amazi bita mu Mariba ndabona ikibonobono cinshi aho wari ukizi ku ifoto gusa ntibari bwakibone mu Burundi. Je nakuze ndakibona ku nkengera z'ikiyaga hari iwacu narakibona aho hose uriko uragenda no ngaho Bujumbura kiriho kirimeza ruguru hose kiriho mugabo cimeza. Bon rero candaraba ivyo nasomye kuri internet ndagitora ndakijana muhira ndagitera ndaraba bavuga ko cera mu mezi 4 ku hantu hashushe 4-5 ahashushe ahakanye naho kikerera ku mezi 6 gitanguye kwera ntigisubira guhagarika gica kibandanya kugeza kishaje. Ivyo byose ndabipima ndabibona ndabona ingene cera hanyuma niho rero natangwa kumvira ati bon none iki kintu ko mbona hose bavuga ko ari sawa ubwo sinokivuga. Mu kwicenda rero mu mwaka wa 2023 niho naca nkereya groupe ya WhatsApp ntangura guhamagariramwo je navuga ati mpamagaye incabwenge muze turabire hamwe ivyo bavuga kuri kino giterwa tubona cimeza nga turabe natwe ko tokivyaza umusaruro nk'abarundi muzi mubona yuko n'ubushomeri buturembeje. Rero ni muri iyo ntumbero benshi baraje iyo groupe yarinjiyemo nk'abantu 2000 kandi uko bose binjira umwe wese yinjira avuga ko nawe nyene yabisomye yabibonye kandi ariho aba agronome bavuga ko bavyize bacize ico gitego amashuri hariho abashimiste baza bavuga ko bafite ico bakiziko harimo n'aba diaspora baza bavuga ko iyo hari abari bakibona abandi bakora mu makampuni akora ibi byavuye mu kibonobono. Twikingire indwara ya karanda Mpox. Haraheze iminsi twarinjiranywe n'indwara ya Mpox. Iyo ndwara ikaba imaze kwibonekeza mu ntara zitandukanye. Uwufashwe n'iyo ndwara ya Mpox arashuha akama uruherehere ku mubiri akagira amasumbi akameneka umutwe agakorora agacika intege akababara mu mitsi no mu mugongo. Ugize kimwe muri ivyo bimenyetso cunyarukira ku ivuriro rikwegereye kandi iyo ndwara ivugwa ku buntu. None iyo ndwara twoyirinda gute? Twokaraba neza kenshi gashoboka n'amazi meza n'isabuni canke tugakoresha umuti wica imigera. Twokwirinda gushurashura ku mugabo yahora agwaye yo kwirinda gukora imibonano mpuzabitsina mu kiringo c'amezi 3 asohotse ibitaro kuko imigeri bicibonekeza mu ntanga ziwe. Twokwirinda gukora ahantu canke ku bintu vyakozwa ko n'ufise uwo mugera tukirinda no kuramukanya dukora nako. Twokwirinda kubana n'ibitungwa mu nzu gukora ku bikoko bigwaye vyipfishije canke kurya inyama zavyo. Twese hamwe dusabwa kwikingira no gukingira abandi indwara ya Mpox mu gushira mu ngira impanuro twama duhabwa n'abajejwe amagara y'abantu. Ubwo n'ubutumwa muhawe n'ubushikiranganje bwo kubungabunga amagara y'abantu no kugwanya sida. Rero je naciye ndondera uburyo bwiza kingene twokirima ariko nta buryo mu bisanzwe nari mfise. Warafise ububamfu
nta mafaranga yari ahari natanguye kwegeranya abantu buke buke nkoresheje uburyo bw'iwanje ndabasigurira ati twokora gutya ehera aba bandi gutyo gushika umva kuva mu 9 gushika mu kwezi kwa 3 ndabona ko habavye imvura igiye gucika simfise ico mbandanya mbwirana ngo tumba turimo ikibonobono nta buryo buhari cyane yumvira ko tumaze kwira abantu 100 cyanda babwira ati rero reka dushireho microfinance igisata cyo kuziganya no kuguranana kizodufasha kuza turaziganya kugira ngo uko 9 ni kwagera bizogere dufise amafaranga hanyuma hageze rero baca baravyumva turabikora mugabo mu kwa 4 ubukene kabisa buraba bwinshi twashobora kuriha biro byari bigoye kandi n'uduhera bari banyitavye bari bato canja gusaba akazi naciye mbona societe ngaho ikoresha abantu bavuga icongereza hamakuru numva nanje nasanzwe ngerageza mu congereza canja gukora interview baca barampa akazi bampaye akazi rero twakora mu ijoro twakora programme y'abanyamerika tukakora mu ijoro reka twakora en ligne twarokirita abashoferi muri Amerika banyonga amatruck amakamyo rero hariya twagomba tuvuga icongereza wasanga ari wa kandi twari benshi masare n'ibyo societe irakora mugabo hageze twahera 12 tugashikana 11 z'igitondo mugabo hageze mu masaa 9 tuvuye muri pause igira kabiri ya saa 8 saa 9 z'ijoro 3h du matin aharigiye wasanga abantu benshi barushe nyene bariko barasinzira mugakora cyari kibujiwe kuryama kora barabazungu jeyo nacanja kuja kuraba ivyikibonobono ngakuma ndaba abandi yo bageze ndaronka abagenzi ndaronka abo muri Jamaica ari umukobwa yitwa Flora muri Jamaica asanzwe ari mikibonobono arambwira ati nimba ushaka kwinjira muri no projet genda uyikore kuko ukagira amahirwe nawe worima hegitari 2 gusa ugakora aya mavuta bita Jamaican Black Castor Oil ukaronka iritiro 1 2 3 ugayashikana ngaha i New York mu gihugu iwanyu sindahazi ariko jende umuntu ware ko yari muri Jamaica abi wacu barambwiye yuko nkomoka muri Ghana rero ndakunda Afrika ngoma ndakwibira ibanga iki gitegwa hamwe wokirima ugahamagara abantu mukakirima mu gihugu iwanyu mu mugwa mukuru uzowokubaka na etage cyese numva ivyo mbwiye mugabo ndavye ibiciro nkabona ni ibintu biteye ubwoba niho rero navuga ati ndavye nkaraba ndabaza muri Kenya ndaraba South Africa ndaraba hehe ndavugana twavuganye n'abantu benshi n'abatelefona ico gere mu joro naraprofita nko muri Amerika ndakubonye uri muri iyo domaine naca ndagutelefona hari yabakumva ngo ndiko ndarekirita umushoferi iko byagenze nahavuye ncamvayo uco bivamo vyose ndaheba akazi camvuga wapi cengiye kubandanya kurima ikibonobono navuyeyo ncanja ku ndaheba akazi ndasezera mu boss cangaruka ngaha mu kwindwi camvuga uki jewe ngomba rero mvuga ikibonobono mpevya akazi nta bindi n'ikibonobono ndababwira udufaranga dukenewe ndababwira ko ari 6,600 umwe bakacaza baraziganya 4,000 buri kwezi bakagura n'agatabo k'ibihumbi 2 umva kaba 14 bazayo makeya bacu bakubisemo rero ncambandanya nkora mugabo kandi mbandanya no kurima turima gushika rero ubu vyukuri turamaze kurima amahegitari atari make ku izina rya koperative turamaze kurima hegitari 12 tuzozibereka hanyuma turamaze rero no kuba turiko turahingura ayo mavuta y'ikibonobono kandi tukayadandaza na mavuta azimvye ku rugero ruteye ubwoba tumaze rero kubibona tukabona ingene duhingura akabona n'ingene bayarondera havuye tuvuga ati bon reka duhamagare abarundi tubereke iyo opportunity nkuko nandika ko turabikora tukoresha ingufu zose zishoboka baze tubereke kino kintu
nimuze nk'abarundi mwese tugikoranireko tukirime dusubire turonke ikindi kidandazwa gikorewe mu Burundi kizotuma Uburundi bumenyekana, kizoha akazi abarundi, kizoha amafaranga abarundi, kuko vy'ukuri kirazimvye, aho ushobora gusanga iritiro imwe y'ayo mavuta ishobora kugwa amadolari 100. Iritiro y'ikibonobono, y'amavuta y'ikibonobono. Iritiro y'amavuta y'ikibonobono yitwa castor oil, yitwa ricin mu gifaransa, huile de ricin. Nibandike kuri internet barabe ayigugwa. Amadolari 100, kuvuga ibihumbi 700 vy'amarundi. Iyo ni litiro imwe, kandi iyo tuba twayikuye mu biro 3 gusa vy'ikibonobono, intete ndaca kuzibereka, ariko kandi ivyo biro 3 tuba twabikuye ku giti kimwe c'ikibonobono. Apana ku mwaka ugiteye na amezi 5-6 camye wagifashe neza, ubwo umusoroma wamiramwo buri gihe, guma wiyamurira gusa, guma wiyamurira. Ndabumva neza, numva cya kibonobono ko babivuga nkuko muri ko murabivuga, gishobora gutuma umwene gihugu w'umurimyi ashobora kubukora mu ciyo. Mu bisanzwe ni igiterwa njabuka amazi, tukizinga mu Burundi. Abazungu, urya muzungu yazanye ikawa niwe yazanye n'ikibonobono. Hariho abatama n'abatamakazi bavuga ati je ico kintu nakuze ndakibona kuri leta mbirigi, twaragishora, nakoze ku mahera ubwa mbere ari uko dushoye ico kibonobono. Uwo mugambi rero ikibonobono nga mu Burundi cararimwe. Rwagasore yaragombye kugarukana mu migambi yiwe, abatama twayazi bari muri Amerika baranshimiye, baravuga ati jewe twarayaze n'umuganwa Rudoviko, mu migambi yiwe ikibonobono carimwo kugira gifashanye n'ivyo bindi biterwa kuzana amahera mva makungu. Hanyuma twarayaze n'abantu bavuze ati Bagaza yari yashatse kubikora, mugabo igihe kimubana gito, tuwo mugambi uca urafudika. Ngiye muri Izabu barambwiye ati ikibonobono cararimwe mu Burundi, rero ushaka kukirima ni vyiza, ariko ngaha nta mbuto dufise, gusa uzokora ibishoboka vyose urime ikibonobono ugikuye hanze. Tikora ibivyo ngaho urashobora kuzohomba bikaguha amavuta make. Muri uko kugira kurondezanya nuko nari maze kuba ndabirimwo, ca ndumva umurimyi wa mbere mu Burundi mu gwiza mbuto yitwa Gatabazi, ca numva ko akirima mu Kirundo ari Bwambarangwe. Ca nsanga ca ndamutemberera, twaramutembereye dusanga afise ihegitari 128 zose zikikujwe n'ikibonobono. Akavuga yuko ukeneye kwimbura imbuto zitagwaye bisaba kutera ikibonobono, kwera ngo ikibonobono kirakingira imirima, ngo tujya dukoko twona imirima, ngo iyo tuje konona tukumva akamoto k'ikibonobono tuca tuja ku kibonobono. We upoma uja gupoma ikibonobono, ariko imirima ntiyigera ishikirirwa. Rero nk'umugwiza mbuto niryo banga yari yibikiye. Mugabo twe tugiye kandi tuvuga yuko tuzogikoramwo imiti yo gupoma ibiterwa, tuca dusanga hariho abarundi bakora ifumbire n'imiti yo gupompa bakoresheje amababi y'ikibonobono. Hanyuma tuca dusanga kandi tugiye tuvuga yuko tuzokoramo ifumbire, kakavuga ati itoroto yose mugezo wacu ko turakora ihinguriro, soca turivanga n'ibindi bintu dukore amavuta, dukore plito irindi hinguriro rizofashanya na fomi. Tuca dusanga uwo Gatabazi ahubwo we arabizi cyane gose, n'ifumbire we afumbiza mirima yiwe, nifumbire aba yikoreye avanga n'ivyo yitazamukuna n'ivyo. Rero ivyo kibonobono, ivyo rero tumaze kubibona tuca turasoma ivyegeranyo nk'igihugu ca Haiti mu 2016 caremeje neza yuko ico giterwa aho abene gihugu muri Haiti batanguye kukirimira vyatumye amikoro yabo aduga. Mu cegeranyo leta yashize hanze mu 2016, leta ya Haiti ni muri Caraïbe yaremeje yuko abene gihugu babo batejwe imbere
n'ico kibonobono abakirimye. Nigeria yashize hanze icegeranyo cerekana yuko ikibonobono hariya bacita ngo ni main de Dieu, ngo ni ukuboko kw'Imana, kishobora kuvura ingwara zirenga 80 uhereye ku mababi, ku mizi, cyane cyane n'ayo mavuta. Rero barerekana neza yuko abarimyi b'ikibonobono muri Nigeria bamaze kuba abamiliyarderi. Hanyuma Kenya naho nyene dufate nka Kenya babahaye, hariho abataliyano babahaye miliyoni 210 z'amadolari kugira ngo bagwize ico gitegwa, bace babaha izo ntete bazitware baje guhinguramwo ico kibonobono. Abariko barankurikirana basome barabe Ubuhindi nico gihugu ca mbere kirima ikibonobono, kigangera kigashora izo ntete ku isi, bakongera kandi bagahinguramwo ayo mavuta. Nibo ba mbere ba produce ayo mavuta. Ariko sico conyene, za Brazil barabikora, no muri Amerika barabikora, no mu Bushinwa barabikora. Ariko nta musi numwe bigera bavuga ko amavuta y'ikibonobono yabonetse ku isoko. Bama bayaniganira bivanye nuko barayisiga, sijya nkoba z'abazungu ngo zirayakeneye kubera ngo zitaronka izuba, ngo ziba zikeneye ayo mavuta. Arakuza imishatsi n'ubwanwa, barayakoramwo amaverni. Ayo mavuta barayanywa mu kugira lavema munda, koza inda. Nkayi Bujumbura rya ntibavuga vy'amashano, hano hose uzokumva ngo batanga umuti w'ishano, bakaguha utuvuta, tuya tuvuta uzomenye ko ni kibonobono. Hanyuma koza inda, hanyuma n'ibivyimba vyo mu nda, abagwayi za paralize barayisiga kandi bikagenda neza. Abafise ibikomere barayisiga bikagenda neza. Abafise amaherehere mu maso barayisiga agahera. Hari abandi bayagura ku bwa lavema. Hariho mugabo rero mu bihugu kwera kogwamwo amalibrifia, aya mavuta yose muswa mu moteri y'ingendeshwa zanyu, mu bisanzwe ni kibonobono. Barakoramo n'amaverne. Ivyo rero nivyo bituma zimba. Ndawumva neza amavuta y'igitangaza. Namwe mu mavuta ku isi babirabe, ukazana amavuta atatu ya mbere azimvye, pana batavanze n'ibindi, azimvye. Ikibonobono kitaje ubwa kabiri kiza ubwa gatatu, arazimvye cyane. Kandi n'aya kera akoreshwa kuva kera, haraheze imyaka 6,000 amavuta ku isi akoreshwa. Hari imyaka 6,000 kibonobono amavuta gikoreye. Nuko murashobora gutembereza ari izindi production, ariko vyongeye mwanatubwiye kuri cooperative ya Kibonobono Oil. Aho nyene murashobora kutwereka aho mugejeje ibikorwa. Ego twobereka, hariho abamaze iminsi bavyumva, kandi agushimira Juste Gaël kuba waje, Imana guhezagire. Namwe mwakoze ahubwo kuba mwashoboye kwitaba ubutumi. Ego bamaze iminsi bumva tubivuga mu ndirimbo, bumva dutora amahera, twobereka aho dukorera, hanyuma binakunda tubajane naho dusanzwe duhingurira ayo mavuta mubibone, hanyuma abakeneye ku investisa baze dufatanye tugwize kino giterwa. Murakoze. Vite ubu rero tukaba tugeze hehe inyuma yo kuva aho tuvuye, ubu tukaba tugeze hehe? Hano tugeze aho dusanzwe twakirira rero abantu baba batwituye, babandi baba bashimye umugambi babahamagariyemwo wo kuza kugura imitahe mu burimyi bw'ikibonobono no muri ya microfinance, bakongera bakaziganya, bakaca kandi baraguranana. Hano rero nari nshatse babereke, ntabwo nkora ndi jenyene, bazi ko ari umugwi w'abantu benshi, turafise abakora hano, sinzi ko mwokwinjira. Imbere ko twinjira, umutahe biba bimeze gute ko kugira ngo umutahe umuntu ashobora kugura umutahe ngaha? Biroroshe cyane, twaravyoroheje. Twashatse yuko n'abantu bato bato bose bajamo. Twashatse yuko dufate n'abantu nk'abantu bari muri diaspora, bagurire vyorohe yuko bajya abantu babo, imiryango yabo aribo twebwe basanzwe bafasha, vyorohe ko bashobora kubagurira udutahe duto duto tuzovyara tanga umusaruro ejo, kugira ngo ejo nubwo batazoba bagihari vyorohe. Rero nkaha umutahe umwe
wo kuja mu burimi 6,000. 6,000. Ngabo umuntu aremereye kugura umutahe umwe niyirenga. Imitahe ni kuvuga no gw'imitahe irenga umwe. Hanyuma uwo nyanaguze imutahe catumusaba ko buri kwezi azohora ashiramo 4,000 mu gisata cyo kuziganya no kuguranana. Hanyuma kandi ubishoboye rero cyo gisata cyo kuziganya no kuguranana yo ni microfinance ya 4e categorie ku rwego rwa 4. Abo twarashimye gushira microfinance yo ku rwego rwa mbere kugira ngo abazanye umwimbu abakeneye kuja kurima iyo microfinance ishobore kuzirabaronsa ingurane barime borohewe hama bazanye company ice ibagurira hama nayo ihingure ibone kucishora hanze ko twavuganye bababwiye ko ari igiterwa njabukamazi. Aho naho umuntu akeneye kugura umutahe agura 250. Vya bintu birakomeye. Aha rero twaba dushitse. Hano turashitse. Aha mubona n'umuntu nyene iyi ni gishe. Kuko muri microfinance ya 4e categorie twemerewe gishe imwe. Umugambi ni munene ubwo nabivuze abarundi barawitavye n'abasigaye inyuma turabahamagaye baze. Yumva turafise amabiro ari Ngozi, Cankuzo, Muyinga, Cibitoke, Ruyigi, Kayanza, Rumonge. Rero aho hose ibi bikorwa bibera ngaha na hariya birabera. Mwa ibikorwa kijanye no kuziganya no kuguranana kirazira kikaziririzwa twemerewe yuko bibera ahantu mu kibanza kimwe. Ayo rero babagize hariya bateza kuyarungika ngaha. Hano niho yini yo gishe rero ya groupement financier communautaire. Hanyuma hanaho sinzi ko tubandanya twinjira. Nibyo ane twakirira abantu abana baje kubaza ibijanye n'uburimi bw'igiterwa cy'ikibonobono. Hanyuma turafise ngaha logiciel kino gisata cha informatique korera ngaho anako ari concentrate mu machine. Kuvuga umuntu wese aguze umutahe ngaha batwiza ko bamushira muri logiciel hanyuma kugira ngo ashobore gukurikirana ibintu vyiwe kuri telefone kandi mbanyere no kugira ngo tubizigame. Aha naho uyu yariko yandika ni secrétaire. Kuvuga uje gura umutahe hariho urupapuro tuguha werekana yuko uri umunyamutahe ko nejo nubwo vyoshika utagihari ururero cyo tugwaroshisa tukaruskana muri gisata cha informatique tukarubika ejo rero canke hirya ejo hageze aho kugabura icabonetse kuvuga umuntu bamurenganije canke atagihari urwo rupapuro ashobora kwerekana ibikorwa byose vya secretariat bibera ngaha. Ndabona agatabo kaje gatabo gafashika aka gatabo iyo umuntu aziganije ya mafaranga 4,000 buri kwezi. Aka gatabo kagura 2,000 na yavuze are no duheza tukamwandikira yuko yaziganije kaca tumusinyira akare nako munywanyi acagenda agatwaye kano gatabo. Ariko tugaruke gatoya bwana David. Umuntu ashizemo umutahe umutahe uzokunguka ryari uzokunguka ibice bingana gute ku mutahe? Hano ntidushobora kuvuga ngo umutahe uzokunguka ryari canke ngo ibice bingana gute. Ngaha ahubwo umuntu azokunguka bivanye n'umutahe yashizemo ukungana. Hariho ushiramo umutahe umwe w'6,000. Ubwo azonganya niwashizemo imitahe 2,000 ya 12. Hanyuma iwe izo nyungu zizoboneka umwimbu ubonetse cyangwa igitego cy'ikibonobono bagihingura tukagishora canke ya mavuta canke ya mafumbire tugashora. Hanyuma kenshi ama entreprise nkaya ni mu kiringo cy'umwaka uheza amezi 12 muca muraba inyungu yabonetse mukaca mugabura mwisunze ayo umuntu wese yashizeyo. Umutahe ukaguma ari umutahe mushaka murashobora kuca mwongereza uwo mutahe ariko hari igihe umuntu aba avuga ati genda yakeneye ifite icyo ngiye kuyakoresha acagenda yatwaye kuko aba ari inyungu yavuye muri investissement yiwe aba yarakoze ngaha. Nuko turacabana tugendera ino kibonobono oyi kwa kuri ahandi ndabura ko tuvuye ngaca tujahega tuvuye ngaha katubereke twababwiye yuko
twatanguye guhingura amavuta birasaba yuko aho nyene tugenda tubereka aho tuyahingurira kumbure n'abanyamitahe barabe urugero tugezeko bibwirize babone ikibereye ama kandi nabo babibaza yuko turiko turabesha abantu turiba abantu nubwo twabitanguye babone yuko atakira amajambo twe turi mu kazi turi mu bikorwa kandi dukeneye abarundi isinzi dukeneye nk'abanywanyi umuriyoni twese turimo ikibonobono hamwe ngira ngo aha hose dutera ibi biti nk'ibubona ku bwanje nakwifuza ko ibi kicoba ari kibonobono rero kirazana umuyaga kikongera kandi kikama ivyo vyamwa bishobora kudufasha kuronka amafaranga twende ndabereke aho dusanzwe dukorera amavuta murabo ko byifasha nuko rero Davi tukaba rero tushitse ahantu mbona bose bari kukiva babwire tugezega Davi ego tugeze ni muri quartier industriel quartier 10 bita 10 niho amahinguriro menshi ari urabona iki ni kigo kinini tugende rero ndabereke nababwiye yuko twatanguye guhingura ya mavuta y'ikibonobono ko turayadandaza hanyuma rero aya twebwe tudandaza nayo twita black kuko arirabura hama kandi nayo meza kuko aba asanzwe ari naturel nta kindi kintu kandi abereke buke buke uko tubikora muga mu buryo busanzwe hanyuma abanyamitahe bacu babone ico babereye gukora ego tugene ndabereke twegere ngaha kabatuma tubasimbe gato mugabo banze duhere hano ikibonobono ni iki iyo tugiteye muri ya mezi ivyo ivyamako ni ibi erega je nagira ngo ni biharage oya si biharage ibi noteshe ndakurahi izi ni imbuto z'ikibonobono rero twifashishije iki mubona kenshi dukoresha mu mandazi tuca dukaranga tugakaranga hama rero duhejeje gukaranga urabona ko ca turonka izi mbutizi izi mubona izi nizikaranze aha mwashize ku muriro tuba twashize ku muriro urabona amashiga harya tuba twashize ku muriro hanyuma haca hakurikira etape kawaida yabaga dufise amamashine iki kirasubirwa na mashine ariyo mashine ikaranga ijejwe gukaranga kwa kubera atayihari taraboneka tuba turifashisha uburyo busanzwe tugakoresha iki tugakaranga hanyuma rero duhejeje gukaranga etape ikurikira yabwirizwa gukorwa na mashine niyi mubona ngaha abona yo gusekura aha bari kwarasekura bana ngaha tuca dushiramwo tugasekura kugira nyene dusekura uburobe ninda mahiri bana iyi ni etape ikurikira y'abasekura baca basekura hanyuma tuvuye rero ndakumva neza ibi biza bimeze uko ni iki kibonobono mbona ngaha kiroroshe cyane ukibonze gutya urabona ufyonze uku kirameneka mugabo aha ibi tubikora kubera nta mashini hari nicyo gituma aho baratwumviriza bibwiriza urabona ibi ni ibintu arkarike kandi biratevya nk'abantu indugumba icuya cabarenze ndyoherwa nuko tuari n'abanyamitahe twazananye babone ikibereye tuvuye rero kuri etape yo gusekura binoze biba nk'ubugari ngibi abona nk'ibi hano ngene bimeze uri umuntu umenyereye ibintu by'amavuta ugize gutya urabona aya n'amavuta asigara muri ngaho harimo amavuta menshi kandi aha tusa naho novuga duhomba kubera ko dukoresha ubu buryo busanzwe kuko nta bushobozi bwo kuyakuramwo dufise hama rero igikurikira ibi nivyo tuca tuzana rero ngaha ngahere ngo ndakwereka kubirabe iyo tuca tuzana rero ngaha ndabona umuriro ndumva byashushe abona aha niko rero usanze bateruye tugashiramwo abana bariko barabikora bahinga muri ivyo mugabo bararuha nico nje nguma mvuga basubira mu mashini basubira mu mashini bakora igikorwa imashine yokoze kuko ibi byo kwiga turateka gutya harimo amashine ibi musanzwe niba bikenewe
ibi rero ni biki watetse ibi ni cha kibonobono bahuye yego cyagize bijya ubugari baciye bateka amazi yego hama baciye babishiramwo babishizemo rero aha ikica gikurikira nkuko ubona uyu ariko arabikora ngaha mu ngunguru yego aha aho uri kuraraba vy'ukuri urabona yuko harimwo amavuta hejuru amavuta rero niyo baheza bakamimina bakoresheje ikiyiko canke rushe kirundi ni ngiyi iyi rushe rero iyi baca bakoresha rero bakadahura gutya sivyo bakaronka ivyitwa amavuta nk'ahantu bibona neza kubera abatabatsi baragira ubu barabizi hama rero bakuyemwo amavuta niyo yaya ubona ari ngaha niyo rushe bisanzwe aya n'amavuta urabona ko yamaze kuba amavuta kandi amavuta meza cyane kuri bamwe twavuga baravye baje kubona aya n'amavuta aya namwe bita black ayo tuja kuronka ndayakwereka hariya aja kuba ari black bisanzwe urabona ugize gutya sinzi kubona ko harimo akantu ka jaune karimo jaune rero yawe ko wakoresheje imashini twari kuronka amavuta ya jaune meza mugabo kubera adukoresha amaboko tuyasubiza rero kuzikorana ibingene bimeze tuyasubiza rero kuziko hama dukoresheje hari akayungiro kari ngaho sinzana ndakabona ngaho mukampe tuje guteka twakoresha akayungiro aka tukamimina ubucafu ubisanzwe ngaha ni kubera nyene byose ari ibintu bikiri hasi sivyo imitahe ihari uhereye ku gukaranga etape ya mbere nakubwira hari imashine igenewe gukaranga hanyuma hariho imashine igenewe gupressa bijya bahura mu isekuru imashine irahari hanyuma hariho rero hariya yoyo ikizana amavuta nivyo urashobora kuyacisha kuziko mu gihe ari mekanike hanyuma ukaba uhejeje kuronka amavuta y'amavuta nakubwira twibaza yuko ari amwe wa mugore yasuka kuri Kristo Yesu twumvise ngo bamusuka mu mavuta y'igiciro kinini yari kibonobono je ndavye ngene kibonobono kizimvye je naza ko coba cari kibonobono kabisa kandi kuva muri Bibiliya haje kibonobono kiravuga muri Bibiliya kirimwo rigisi cyake ni giti Imana yatereye Yona kugira ngo yugamemwe akazuba natwe rero nk'abarundi bakwiye kumenya yuko kibonobono Imana yakiduhishuriye kugira ngo ya jambo ry'umujama wacu ati umufuko wose ubemwe amahera birakunda mu gihe turimye ikibonobono kirimo amavuta menshi hayari niyo duheza tugateka hanyuma tukaca tugira ndaberekeye ino ahandi hariho uwundi mugwi wabonye barya abo nabajejwe guteka n'abajejwe gusekura aha rero aha indani niho dukorera aha rero turi ya mavuta rero tuyaronse tuca tuyapakira muri utu n'aka karuzuye n'aka karuzuye aha ni kuvuga aya mavuta aya turonse ngaha nkaka n'amavuta nk'uko nguma ndabivuga by'ukuri azimvye cyane kandi kuzuza aka ntibigoye naho tuba twakoresheje amaboko kuzuza aka kangana n'ibido ntibigoye no kuzuza ako kandi ntibigoye aba rero nako bakora igikorwa cyo kuca bakura ngaha bashira muri tuno tugopo twabaye turitiza iyi ambaraje ingana na mililitiro 65. Izo mililitiro 65 ukamuzigurisha amafaranga ngazi twebwe ngacu zigurisha ibihumbi 15. Ariko ni twebwe ba mbere ku yisi tudandaza ikibonobona amahera make. Gusa bivanye n'ingene ubuzima twebwe barundi twibereyeho aya mavuta aragugwa cyane gose. Abantu bari hanze urashobora kubona umuntu aje akagurira 11 kw'ibihumbi 150. Barayatumanana ugiye hari uzonzanira ikibonobona. Kwera hari iwabo arazimvye.
mugabo twebwe nka nagomba ndakubwire yuko nkaka dufate kamfatire nko ku biro 10 gusa twebwe twigiriye nkaha nk'ibi gusa tumaze gukora ibi ni biro bidashika hafi 120 gusa ibiro 120 ibiro 120 tuba twakuyemo no mavuta ariko ngaha tudandaje mumbabarire ntibave bibaza ngo ne gukavya nabo urabona tugiye turapakiramwo aka mililitiro 65 mwibido zibiri aharimo nk'inyungu y'imiliyoni hafi 10. Wow. Kwaka kantu gusa ku biro bitarenga 120 tuhinguye aha harimo miliyoni 10. Rero abarundi kandi aho urumva ni marché yo ngaha mugabo babagwiza tunga sinzi ko nigeze gukubwira bariko bava muri za Canada za Swede ko baraza bavuga ati ongereza umuvuduko muhingure byinshi cyo tugira n'amasezerano twe tuzohore tuza tuyirangurire canke bakavuga ati abarundi vyereka abantu mu vyereka abantu babibone ibi vyizibi ibi iki nico umuzungu atigeze atubwira yasubiye atakitubwiye bisigura ko aya mavuta avura iki niki aya mavuta avura ibintu byinshi cyane ku buryo bakubwira ko ata farumasi nimwe y'Iburayi itabirimwo ano mavuta ngabo nk'ikintu ca mbere abafasha hari rujya rukoba rwabo ntiruronka izuba rikwiye iyo rero bataronsa no mavuta ngo bayisige bavuga yuko urujya rukoba rwabo ruca rugira ikibazo umva ni meza ku rukoba kandi ngano mu Rundi ayisize urukoba rwiwe ruba rumeze neza cyane ucugira kabiri karemye nk'akabapatiri mu mateka y'isi baravuga umudamu yitwa nde hariya umudamu wa mbere izina ryo ndagibagiye gatoya yisiga ano mavuta urumva ko yari wa mbere urumva mu bwiza rero apana mu buyenzi Juste Gaël rero nuko mwaje abarundi babone ano mavuta sivyo aha ko turayapakira gutyo hanyuma nukuri arasohoka cyane hanze y'igihugu benshi barayazi ngaha mu Burundi barayagura amavuta meza nko nabivuze uyanyoye mu kugira lavema ubucafu bwose uburozi bwose imyanda yose ibinure bidakenewe bijya bida binini cyane ku badamu urumva umuti naya mavuta imishatsi babakobwa bacu bahiganwa mu bwiza urumva apana mu buyenza ariko bote sivyo nababo bazi ibanga rya mavuta kandi baranavuga yuko ngo tubongo abanyafrika dupfa kare ngo kubera yuko ngo tutoga ubucafu rero ngo biratuma dusaza ngo umuntu ukamona ngo ameze gutya ngo wisiga ngo aya mavuta ngo ni fresh yego rero nuko tuko turabikora turahamagaye abarundi baza badushigikire baza babashigikire kuva mutangura nize ntambamye muhora nazo bo nibaza ko intambamye za mbere ni kudutahura dutangura babona ko tuko turabesha no kubikora aho hose kugira tube dukoresha amaboko sikuvuga ko abantu amahera bayabuze 600 twasavye n'umwana yo yaronka twarahamagaye abavyeyi ngo bagurire imitahe abana babo baciga mu maprimaire bariya bo muri maternelle kugira ngo ejo nibisununura bageze mu wa gatanu ntibazosubire kugora abana babo umva bazana ivyo 600 baze barabashiriramwe uziganije bijya 4,000 ku mwaka wose ni 48,000 ayo n'amafaranga umwana uyu cameraman uko ndiko ndamubona bamusohokanye yajya ku munsi umwe bwa barashobora kuyamuziganiriza umwaka wose mu kiringo c'imyaka 5 iyi company twese tubigize gutyo izoba yabaye nini ku buryo umwana atazosura kugora umuvyeyi ngo papa mfashibe rero ikibazo cabaye nubwo twagiye tubisigura ntibadutahura bavuga ngo babona ngo ari n'amacandya ngo ariko barabesha abantu ngo nibatwereke aho barimye ngo ntitwari bwarime
ngo nibatwereke basi ngo ayo mavuta ngo tuyabone. Rero ubu nibayabone babone ko n'inyuma ya kabandanya badushikira bazana imitahe nkuko twabivuze. Tuca twubaka aha ni wacu turakorera aha hose tugomba turagenda hariya. Tuca dushiraho imashine nga ihingura ano mavuta. Iki kibonobono gishobora guhingurwamwo ibintu 8 kandi ihinguriro ubu burimvyi bw'ikibonobono mu Burundi no guhingura ibiva mu kibonobono ni ibintu bishobora guha akazi ugwaruka rutari ruke. Nakubwiye ko kugeza ubu dufise abo tumaze guha amakontra barenga 25. Muba nko mu gihe rero bubandanya badushigikira tukabandanya dukora bino no kuronka isoko no kugwiza uyu mwimbu tukawushora hariya, umva ko benshi bazoronka akazi hama bashizemo amafaranga bironkere inyungu. Watubwiye ko ikibonobono kivamwe ibintu 8 n'ivyaye. Ikintu ca mbere hano duhereye kuri ano mavuta. Aya mavuta barayakoresha muri bote mu byo kwisiga ko ibyo twita cosmetique, sivyo? Aya mavuta arakogwamo marangi. Aho muhoromba ngo irangi ry'amavuta. Aya mavuta arakogwamo vernis, sinzi ko ari ubwoko bw'irangi. Aya mavuta barayakoresha muri pharmacie, sivyo? Aya mavuta barayakoramwo ibyo twita ama lubrifiant. Aya mavuta y'imiduga. Uravye nk'imiduga iri ngaha mu Burundi, ko mu gihe abarundi boza tugakoranirako, kaca tuzana ihinguriro ngaha rikora ama lubrifiant, ukaca tuvuga ati nta ma lubrifiant avuye hanze azosubira kwinjira. Umva ko iyo nyungu yoca yinjira mu mufuko w'abarundi, kaca tubona abarundi bateye imbere. Hanyuma kandi aya mavuta barayacana. Hariho imbabura ibi byo guca ibiti dukoramo amakara. Aya mavuta ari imbabura zagenewe ushizemo dukeyi ngaha duhakwa guhisha ibiharage kuko araka mu bisanzwe. Rero ari imbabura zibigenewe basukamwo, ugasanga hariho n'uwo twabonye yamaze kuyikora ari Gitega bakoresha amavuta. Dufisa no mavuta turashobora kuyifashisha. Aya mavuta turashobora gushinga ihinguriro rikora amasabune. Turashobora gukoramwo amaomo bimwe 8 ngira vyarenze, tugakora amaomo ntihagire omo ni imwe ya sabune imwe y'ifuro dusubira kwinjiza ivuye hanze, tukagira omo twihinguriye twebwe gene. Kuko aya mavuta aragwira, ikibonobono kigwira mu mwanya muto kandi kivamwo amavuta menshi. Amavuta turashobora kuyakoramwo isabune zo koga, isabune zo koga canke zo gukoropa n'ibindi. Hanyuma ikindi rero naco aya mavuta harimo bariko barayakoramo igitoro, ico twita biocarburant. Hama ndakubwira Juste Gaël hari mu diaspora ari muri Amerika, igihe ngo igitoro kitangura kubura ngaha mu Burundi. We yaciye agenda hariya mu ihinguriro muri Amerika. Yego. Arafise company y'imiduga itwara ibintu hanze. Ndiko ndavuga ndaza aravyumva. Hanyuma vuba nzoguhamagara. Yaciye agenda rero muri hariya muri company aca saba bamukorera imashini ihingura igitoro. Ico bita biocarburant. Izo mashini rero barazikoze. Arazipakira ubwato zirashika ngaha ku butaka bw'u Burundi. Zimaze imyaka irenga 2 zira ahantu yarabuze amavuta yagombye gukoresha amamesa abona niyo abantu barya. Ayoro nkabona ari amakoto abona ni kibazo. Mugabo hari umuntu yari yamurangiye aramubwira ati bana urimye ikibonobono abandi hirya no hino mu Butaliyano muri Australia haramaze ko hari ama station nkuko uko usanga Kingstar Interpetrol yanditse ko biocarburant biodiesel. Rero we izo mashini amaze kutwumva two turavuga ivyiduze yaciye turondera n'ingoga cyazitwereka. Ubu rero twiteze yuko mu gihe tworima ikibonobono na leta ikadushigikira ikaduha amatongo n'abajya bene gihugu bafise amatongo agaragara bakayaduha tukarima niburi nk'hegitari 1000, woshobora gusanga muri ivyo byo bimwe byose nagenda dondagura hari ico duhavuye tuvuga ati nk'abarundi tugifate tucihingurira. Umuntu akeneye gushira mu mutahe bigenda gute? Umuntu akeneye gushira mu mutahe arashika kuri biro canka turondera canka aja kuri konti yitwaje umutahe umwe ugugu 6,000. Nguvuga akeneye gushira mu mitahe 2 ni 12, akeneye imitahe 100 ni 600.
kandi imitahe igihumbi ni miliyoni zitandatu gutyo hanyuma tumubwira ati rero ko baye umunyamutahe ubu buryo bwawe tugiye kuburimisha no kugura ikibono no guhingura hanyuma ku kwezi uzohora ushiramo ibihumbi 4 yo kuziganya inyuma y'umwaka ayo abagiye mu gisata cyo kuziganya no kuguranana inyuma y'umwaka twizeye yuko ayo ko turayaguranana tuzoyamusubiza ayo 4 mugabo wa mutahe inyuma y'umwaka twizeye yuko tuzohora twicara nkuko muri banko babigira no muri fomi n'izindi abashizemo imitahe duce twicare duharure twungutse miliyaridi 100 kayero ufisemo umutahe umwe oya mugabo wengira Yezo cyangwa cyumwe okay cyangwa mumeza gihe kiremo 100 voilà reka we tuvuge 100 100 uyu mutama Eric afisemo dufata 50 jewe mfise hanyuma ujya afise umutahe umwe faca dukora ibiharuro karaba ufise umutahe umwe tumuhangana uw'ibiri uw'ijana uw'igihumbi nuko mubisanzwe niko ama entreprise akora gutyo abakeneye ayo baronse akaca bongera kandi bakayasubizamwo tukabandanya twagura akarere ko nk'ubu Burundi barashobora kuba buto gasanga tugiye kurimira muri Mozambique hariho gasanga tugiye muri Zambia gasanga tugiye Tanzania canke muri Congo kuko ikibonobono ni giti kirazana umuyaga aho giteye hose ni sawa uwofata kuburaye mabarabara y'imigenderanire aya ma LNR na LN2 LN3 ukagenda utera ikibonobono kimwe nga ikindi nga ku nkengera zibarabara ku metero zibiri twokwimbura vyinshi cyane kuko iki giti kimwe kirashobora kuguha ibiro itoni 4 plutôt ihegitari imwe irashobora kuguha toni 4 toni 4 zikavamo maritiro angahe toni 4 zivamo maritiro menshi cyane aho nocanja mu biharuro mugabo nakubwiye dufata ku itoni twakoresheje imashine turonka 4.5 canke 4 ni kuvuga ku itoni uca turonkamo ibiro 400 hama ibiro 600 bica bisigara ari toroto iyo toroto nayo twiteze yuko tuzoyigaburira ibitungwa tuzosha tuyikoramwo ifumbire hama rero waronse izo toni zino rumurimyi uco bizana ko ikiro hageze kwimbura tuzokigura 5,000 ni kuvuga ngango izo toni zino zisha tuguha 5 miliyoni zawe 20 ukaba urazinze ukaba urazinze ndagushimire cyane bwana David yego urakoze nizere ko nikindi gihe nitwabahamagara muzo twita yego nta ngorane cyane muze tubereke imirima nayo uko imerewe kuko hari abantu bibaza ati ibi nivyo twemporse tubikuye hari hanze nuko reka nenda bashimire narababwiye ni kugira amashi ashoboke nuko amaboko birakoranako hama amashuga cyuyuva ko kuri ahandi birakunda yuko twese dutera imbere umwe wese akoze icyo ashoboye ikibonobono ni igitego cyo gukamazi kije kugira ngo gifashe wowe umwene gihugu ushobore kubukura mu cibo yawo murimyi reka na ushobora gushya mu mutahe je nitwa Juste Garisi ndahindura bada kamera mwitu musaza ndavuga ati bye bye saza la vista la ushiro mushiro ushira none